naha rero nagomba kubabwira nti murondera Imana kandi umuntu wese ategura ubugingo bwiwe kuko niho nabone ko inyuma y'urupfu ubugingo burabandanya abantu bakabona iyo baroye. Hanyuma nagomba kubashingira intahe kuko tumaze gukizwa umuntu agakizwa harabaye izindi fenomene zagiye ziripasa kuko harageze igihe dushobora kuba turi mu gisagara abakobwa bakaza kutugerageza haraho bagusanga mu cumba ugaca usohoka ukabatana n'icumba ukiruka. Ico gihe rero batubona ko tudakomeye bagaca bavuga ngo turi bibono biva ruguru ngo ntidutomoye kubera ko imigambi bari bafise n'imitego badutega twaba twabaye maso mpwemu agaduha kuba maso tugaca tuyikwepa tukayizibukira. Ico gihe rero Imana yaranjanye mu bitaro kugira ngo inyigishe ko abantu bose bakora ivyaha iherezo ryabo ari ribi. Ico gihe rero nahavuye ngo ari igituntu nakigwaye imezi 9 sinari nzi ko ari igituntu ko nari nzi ko ari inkorora isanzwe. Hanyuma rero ku kazi twarakoresha amabo hanyuma rero tukagenda tukandikisha imiti barampa imiti y'ubwoko bwose ariko iyo nkorora nkagukira kugeza aho nataye ibiro vyinshi zigara mfise ibiro nk'ivy'inyoni niko ndagenda nkumva umuyaga ugomba kumpenura. Ico gihe rero natanguye gukorora nca ndahangura kudahwa amaraso ntanguye kudahwa amaraso baca baratuma ko imodoka yo ku kazi iraza irantwara kwa muganga. Bamaze kunda ko nari narabenje umushatsi n'ubusaya bwarahomberanye n'amaso yararotse baca baravuga ngo twitegereze ibimenyetso harashobora kuba harimwo umugera wa sida kuko ico gihe hari sida nyinshi kandi nta n'imiti yo gupfupfahaza yariho umuntu agwaye aca yitegura urupfu. Hanyuma rero ico gihe baca banshira muri sale commune. Iyo sale commune yarimo abantu benshi abagabo abagore abana abatama twese twagwarira hamwe muri sale commune. Muri iyo sale commune rero maze kugenda je barampaye igitanda nca ntwara akaradiyo ka gaseti nkaza ndavuza indirimbo kuko umuganga harageze igihe aza kumpima arambwira ngo twoba twicuze ko harimo umugera wa sida. Nca ndamubwira nti jewe uhereye nkiri muto nubaha Imana nta vyaha nagendeyemwo ntaco gishinge unzibura. Acambwira aransigurira ko umuntu ashobora kwandura muri salon de coiffure canke akandura ku nzembe canke ibikwashu. Nca ndamubwira nti je nimba naranduye azoba ari gare je kunjana mu ijuru ndazi ko ataco mpfa n'Imana. Hanyuma rero havuye agenda twara n'ivyo bikoresho vyiwe ntiyigeze ampima muga bampimye igituntu natanze igikorogwa basanga ndafise igituntu nari ngwaye tuberculose yo mu mahaha. Hanyuma rero baca banshira muri iyo sale commune nza ndumviriza karadiyo nsenga ku mugoroba twarakunda kuremba cyane tugakorora bakadutega indobo tuza turadahwamo amaraso cyane tugacira amaraso. Hanyuma rero nkaza mbona uwo ku gitanda c'imbere yanje arapfuye uwo kuri ku gitanda cyo hirya arapfuye kuko bari bagwaye umugera ku buryo bataye ibiro umuntu aryamye no mu mashuka utaravye neza uje gusuhuza wasanga wamwicaye ko utazi ko ari umuntu wumvise agongereye ugahaguruka uti mbega burya hari umuntu ntiwabimenya kuko bapfurupfurubi. Hanyuma rero mbonye batawe gupfa umwe nca ntangura kubashikira yo kugira ndababwira ubutumwa nkababarira nti umuntu apfuye ntibiba biheze ubuzima burabandanya Imana iramubaza ivyo yakoze akiri mu mubiri. Nkaca ndababwira nti rero mve ndababwire naho ivyaha vyo tukura tukutuku umuntu yihanye ivyaha katura Yesu aramuharira ivyaha vyiwe vyose. None rero namwe nagomba ndababwire mwihane. Nkaca nza ndashikira umwe nkamubarira narashikira umukobwa umwe mu mizirima arantuka sinzi ko yari umukobwa muga niko ndaraba visage wamengo ni umwigeme mugabo sinari ndabizi kuko wasanga ari misangu. Hanyuma rero nca ndamubwira nti ndangoma ndakubwira ivya Yesu ko Yesu ari umunyembabaza harira ivyaha eherabugira upfe ntuhavupfa upfiriye mu vyaha wihane. Hanyuma ndamubwira nti Yesu aragira imbabazi aca arantuka arambwira ngo toka na Yesu wako ko musanzwe muzi ko batanamwemera. Hanyuma rero nkaca nigirayo nkabanza nkamureka hari ukuntu ku mugoroba barembye bahakwa no gupfa impwemu zikabaherana. Hanyuma rero
ambonye agiye ziriko ziramuherana nkagenda nkamurambika ku biganza nkavuga nti mu izina rya Yesu ndahagaritse urupfu, uyu muntu ntapfatihanye, nkaza mbona ararose mitende mugaga cyasuye akantu kahamya ngo toka na Yesu wako. Hanyuma rero hajya baca umugani mu Kirundi ngo igipfu naho gisekura mu isekuro ni kinoga, ariko ngomba kuvuga ko Yesu we waje aranoza, arasekura kanoza, kuko maze kumusengera nk'inshuro zishika 3 yahavuye anyiyumvira ko igituma ndamusengera kumva araruhutse kandi agira afi, araheza arampamagara ati ngo hano mbarira bimwe vya Yesu. Hama rero nca ndatangura ndamubarira ingene Yesu ari umunyembabazi, naho umuntu baracume yihanya ca bimuharira kandi apfuye acaja mu bundi buzima bwiza bwo mwijuru. Ndiko ndabimubwira mbona umenga aravyakiriye neza, araneze ngo none no bigenza gute, utegerezwa kwihana watura ivyaha. Aca mbwira ati ndabigenze gute, ndakuhamagarira umukozi w'Imana aze akwatuze. Hanyuma kuja mu bavuga ngo umuntu yatuye ivyaha n'akanwa kiwe azobiharirwa. Nca ndamuhamagara aramwaturira, aje kumwaturira turamusengera, duheje kumusengera havuye aremba baca mujana muri reanimation. Reanimation rero hariho ibipareye vyerekana ko umuntu atera kira canke atera remba. Biharuye biduza abatera kira, biharuye bimanura abagiye muri agoni. Hanyuma rero byatanguye guharura bimanura, murabona iyo bigiriko biragera kuri kimwe ngo bize kububusa, n'abaforomo zona batagukura kumwe kumwe, batangura gukura kumwe kumwe. Mugarampamagara arambwira ati kubera iki wampevye, ndamubwira ko ntari hafi, acarambara ati ibyo wankoreye byose ndagushimiye, Imana iguhezagirize biguhe mu ijuru. Uwo yahise ataha, duca tugenda dukoranye mu minwe, acararangiza urugendo. Mwe murumva ko yarangije neza. Mu nyuma rero ndagenda ndashikira uwundi, ndamubwira ivya Yesu, acarambwira ngo wewe yakoresha kuvuga ego byose, arambwira arateba aracikana atihanye. Uwo naramubwiye avyanjanjwa ko narafashe undi musore ndabimubarira byo kwa Yesu, na nyene yarageze muri agoni, acarizera aratura, acarihana nawe nyene yabanje kugenda tubona ko yagiye. Mu nyuma arasura arahembuka aratubwira ngo ivyo munkoreye Imana ibahezagire. Uwo acararengana aragenda mu ijuru. N'abari baraguye bataye agakiza kuko nababwiye ko iyi myaka adolescence iratuma abantu bagwa, ugwaruka gwishirukagwa kuko mu mubiri hari bibi bihindutse bimeze nk'ubusazi, bumva bifuza ko boja kwisuka ku vyaha. Hari abantu rero wasanga baraguye, hari uwo nigeze gushikira yaguye, acarasubira arihana, aravuga ko yari yaraguye, acatangura acarihana, maze kwihana nawe nyine ararengana, acaragenda. Aho rero nararungitse abantu batari bake ndabashikiriza Yesu, nanje ndindiriye ko azompa impera yanje. None rero bene data muriko muranyumva mwese, mumenye ko umuntu akijijwe bitagarukira ngaho, birarondegwa. Umuntu akaguma birondera mu gusenga, mu kwiyeza, utuntu twamubabaje twamwanduje akatwatura, utuntu bapfuye n'uwundi bakadusabana kw'imbabazi, kugira ngo ugusenga kwabo ntihagire ikigutesha canke ngo hava aja mu ntege. Kubundi umuntu iyo yakoze ivyaha, utuvuta twamwemu duca dukama, yahora asenga kumva amarembo y'ijuru yuguruka, agaca yumva ikirere cugaye, akumva n'ukuri arambiwe no gusenga, bamwe baca babiheba. Ariko hajya ni umuntu yakwiye gutaka, nimba hari icyaha, nimba hari ico mbona ko Mana ngirira imbabazi, ko Imana imbonye ingene uguma useranya urondera kugira ngo wezwe, Imana ikimanuka ntishobora kuvyihanganira ko yoceceka nawe uri kurayirondera. Naha rero nagomba kubabwira nti murondera Imana, kandi umuntu wese ategura ubugingo bwiwe, kuko niho naboneye ko inyuma y'urupfu ubugingo burabandanya, abantu bakabona iyo baroye. Hanyuma rero nico kabisa no mwirangiza ryacu tuze turangize neza, nuko Yesu abahezagire cyane.